Mu gusozera inyigisho zari zatunganijwe n'ishengero Jesus is Lord Ministry rifadikanije n'ishiramwe MAC, inyigisho zari zashimikiye kuguhimiriza abungere b'amashengero bagira uruhara rudasanzwe muri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Userukira imbere y'amategeko y'iryo shengero Jesus is Lord Ministry yahamagariye abakurikiranye izo nyigisho kuja gushira mu ngiro ivyo bize, aca yemerera leta ko nk'abakozi b'Imana bazobandanya kuyishigikira. Abari muri izi nyigisho ntibabe bandarisiza aha, iyo mbona kazoza buri muntu wese yaje muri izi nyigisho yobanza akayigira yiwe. Nk'ishengero Yesu n'umwami yateguye izi nyigisho, twiyemeje natwe gushikira leta cyane cyane muri imbona kazoza. Mbere no kwishigikira twebwe nyene ubwacu, kuko nimbona kazoza yiwacu, igihe rero tuzotira turasarura ibyo twakoze ntabwo tuzobishira leta n'ivyi wacu. Rero cyo tuzoshigikiza leta cyane nukumvisha abantu ico leta ibivuze nk'umugambi, abantu cyane cyane abakozi b'Imana bacakire bakigire icabo. Bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho z'imisi 3 bariyemeje ivyo bagiye gushira mu ngiro. Dusa n'abantu bavuye kurahura, tugiye rero gushika ducana mw'ishengero tuyoboye, tubigishe nkuko natwe twigishijwe. Ijambo ry'Imana nigwo rufatiro rwa vyose. Abakristo tugomba kubigisha ibijanye no gutera imbere kugira ngo dushike ku mbona kazoza y'igihugu. Ibikorwa tuzoba turiko turabasaba gukora ni iterambere ribagarukako, kuko umubiri n'impwemu ni ibintu bibiri bigenda biri kumwe, kandi mu mugambi w'Imana, Imana ishaka ko umuntu abaho neza. Mu gihe umukozi w'Imana Apotre G de la Ore yari yatumiwe avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushikiriza inyigisho abicishije ku nyigisho ndoramana, inyigisho zijanye no gutarira amaboko mu ntumbero yo kwiteza imbere, yarakengurutse ukuntu abakozi b'Imana bamuteze yompi barafata nkama ivyo yabigishije. Arashima kandi nigishika abarundi bamwakiranye, aca yemera ko azogaruka. I will come back to Burundi many times over. I love the hospitality. Nzogaruka hano mu Burundi mbere kenshi kuko narakunze ukuntu abarundi banyakiriye, narakunze kino gihugu ciza cane. Nzogaruka. I want to thank the government of Burundi for the great work they are doing. Nagomba gushimira leta y'u Burundi ku mirimo bariko. Nzoguma ndabasengera, sengera igihugu cy'u Burundi, nongera sengera indongozi z'igihugu zibanaye gukorera neza igihugu. And do well for this country. And I want to remind the government. Nagomba kwibutsa kandi ko indongozi muri leta basangwa n'abashikiranganje b'Imana. The leaders in government, they are also ministers of God. Kwizira y'abateguye izo nyigisho z'imisi 3 harasabwe ko uwo mukozi w'Imana agarutse mu gihugu yokoroherezwa ku kibuga c'indege cyane cyane kuvyerekeye ibikoresho abazanye bimufasha kwigisha.